muri mwese muri ngaha ni bande bemera yuko mu mwaka wa 2040 igihugu cy'Uburundi kizaba ari igihugu cifise? Abatavyemera nivyo tugira tubemeze rero. Mugabo nivyo ni vyiza no gukekeranya, kuko duca tubaza ibibazo tuti none ko tuvyemera ko Burundi mu 2040 kizoba ari igihugu cifise, habuze iki kugira uno munsi ntikiba ariho cifise? None imyaka iheze kumenga ni myinshi cyane kurusha iyo twimirije turaba imbere, habuze iki? Ico cabuze rero nico rutegerezwa kurondera ako gahaze kugira ngo ntikatubere umutego. Ngaha murabona rero twaje turabagwizatunga n'abajejwe intwaro, twaje gutora inyishu y'inzitizi zose zishobora gutuma tudashobora gushika ku gihugu cifashe. Ndazi yuko iyo tuvuze gutya biranagora, kuko muze murabe mwebwe bagwizatunga mwamaze kuduga, ntimwipfuza kumenga abandi boduga bakabashikira, mugwa mubafyita. Aha nta kinyoma kirimo, umenga ntimushaka kuri hasi aduga bashikire. None nimwaba mwebwe mudashaka umurundi akiri hasi ko abashikira, muvuze ko ibindi bihugu bishaka ko Burundi bwo bishikira? Burya ico udashaka ko uwundi akugirira nawe ntukigirira abandi. Rero nagira ndababwire, ako gatima gatuma umenga vyose ni wewe wenyene boguma babona, niko n'ibihugu navyo vyamaze gutera imbere bibona yuko vyoguma ari vyo biboneka. Kubera iki? Twe duteye imbere isoko izo bipfuye. Nimumbwire ikintu dukura hanze tutoronka hi Burundi. Nama ndabaza ico kibazo, ni giki twokura mu bindi bihugu vyateye imbere tutoshobora gukura mu Burundi? None mwumva duteye imbere bazoca baza gusoma iwacu, ntiwumva ko bazabuza isoko? Nico gituma rero iyo muriko murakora mukore nk'abakorera igihugu cyanyu. Je ndashimira Imana cyane, ndashimira Imana kubona abarundi turiko turakanura. Twaracerewe nivyo, ariko turiko turakanura, kandi tugiye gukanura igihugu kitaragenda kagirire. Novuga yuko ubu turi mu gihe cyo kwivyukiranya. Iri huriro ryataziriwe umuzinga riratunganijwe ubugira kabiri, kandi twavuze tuti ibiganiro hagati y'ibisata by'abikorera ivyabo n'inzego z'igihugu nkingi y'iterambere ridakumira mu butunzi. Iki civugo kirakomeye cyane, kuko iterambere jewe ndavyemera neza yuko ataterambere rishoboka ridaciye ku bagwizatunga. Ntirishoboka. Abakozi b'igihugu bajya bari mu bisata vy'intwaro ntibashobora guteza imbere igihugu atari abagwizatunga bagiteje imbere. Bwa mbere nta mwanya bafise wo kurima, boteza imbere igihugu gute batimbura? Bakora ibijanye n'intwaro. Mugabo abagwizatunga kuva ku murimyi mutoyi, umurimyi ujya mubona mbere washaka arimo ivyo afungura, nawe nyene n'umugwizatunga ku rugero rwiwe. Kubera iki? Bijya yimbuye bikeyi bitumye ataja gusuma. Eshe nobona mu Burundi abarundi bose arabagwizatunga, umwe wese agasanga ariko arashora gusa. Umwe wese agasanga ariko arashora. Umugwizatunga n'ushora, udafise cyashora se umugwizatunga. Erega hariho n'abashora ubumenyi bwabo, biga mu ishuri bakagira ubumenyi bakabahinga. Je nca ndabishora kandi barangurira. Twese ni magiriranire. Abari mu nzego z'igihugu barafise uruhara mu byo bategereza gukorera umugwizatunga kugira ngo nawe ibikorwa vyiwe birame vyunguke. Nova tugiye hamwe twese rero igihugu niho gishobora gutera imbere mu vy'ubutunzi.